ndashibuka ngira nteze wa mwana wanje na wa mugore yaza kumutora. Hanyuma rero nimba bazana umuduga ucugira agatebetebe ngaho mwibarabara ububike ubaswese. Nimba bagenda n'amaguru naho nyene bakubitwe n'inkuba batsitare bace bagwa ugupfa bapfe nabarasekera ngo kiri umwere ufasha. Mwabonye vyagenze gute? Mana je nabonye umutima ugonga. Yo. Kandi uwo mubibi nari ndamutse yaba haruguru yo muhira. None yafuye. Ibintu biratangaje cyane ndakeka uyu ari umurozi. Oya yari umurozi. None nubona ko n'imyambaro yari yamaze kwambara. Ibintu bisigura gute? Urabona ko yari yamaze kwambara imyambaro yiyi. Ndabizi ngaha yaraje kuduteka. Kandi tukora iki? Uko biri kose ubu ni nyogokuru wanje kandi yana amaraso yanje. Ko arungiriye ubuntu kanyemerera ko tumanukana ibijumbura. Ndakwinginze bazi umanze unyemerere gende kumuhamba. Nta wundi muryango afise ashobora kumuhamba. Ntazopfe nk'utagira umuryango. Hanyuma ninarangiza nzoca mbona kumanuka ibijumbura nze gukazi uzobukoze. Nta kundi guhitamo. Kantore yategerezwa kubanza guhambisha inakuru uwari yagonzwe na moto ariko agerageza kudutega n'uburozi bwiwe. Ariko ntivyafashe umwanya munini. Inyuma y'iminsi mike numvise Kantore ampamagara ngo ndamutegere tubandanye umugambi wo kumbera inshoreke nanje nkomeze na mikari. Erega ikibazo c'abakozi niwe kirabo. Je ndabwa ikibazo cyo kurondera agahembo kabo. None usumye adufasha gutwara niki wabo? Niwe nyene. Wa mukobwa arabishoboye. Genda renze ndi mubi. Ako gacimbira abantu bose baranziza ugenda ubaze. Ako umuswaro sakaraka ntuzobure kuntumira. Wow.
nabonye akerebutse da cyane nanje sheri nico namukundiye. Uyu mukobwa yitaha akazi ku buryo namubonye mpita mbona ko atawundi yoshobora akazi ko ngaha muri uru rugo. Ikindi naco sheri, uyu mukobwa burya aradukeneye cyane. Uzi ko mu muryango w'abatamana n'umwe basigaranye, naye nakuru yahora amutunze aheruka kwitaba Imana. Kanori, hano ni mu banyamahoro. Niba tubera umwana mwiza tuzokubera umuryango. yo humura muko, Imana iri kumwe nawe kandi ntakubesha. Umugore niwe akunda kugagamisha ibintu. Akazi kari hano karasanzwe. Kaze rero. Murakoze cyane. Sheri, ganje kuryama gatoya. Wewe ukomezanye n'umushitsi wawe. Ukomeza umumenyereza. Nakibazo sheri. Kano, ngo nawe ngende ndakwereka ishamba yawe. Kano. Kanor. Sabye? Meza shaja amazi hajya ninywera. Kami. Genda nta tuno ducafu muri puberi. Yo Kantu, banza sha ugenda unzanira telefone hajya mu cumba zo gukoza. Mbega ndakubaza. Waje guteka wewe? Oya sindahisha. Gerageza sha unyarutse umugabo wanje ntave ku kazi asanga utarahisha. Genda uswaye niwe.
Izi neza. Nego ndashima. Akazi kagenze neza. Neza cyane. Shinda kwishirira amajamu karibu kwanza. Kantore! Kantore! Oh. Kantore! Samye! Kantore, ugejeje. Wabonye ko shobu byashitse? Ego namubonye kandi nukuri ngomba mpishe mwihangane gato. Sheri, reka mbe ndaryama gatoya. Hama ndaza gufungura mbyutse nshingira ko nja ku kazi. Oya boss, ndagusavye nukuri ntimuryame mutafunguye. Nimindo ntamike cyane nzoba mejeje. Reka mbe ndaruhuka. Murambwira muhishije. Boss, ndagusavye boss. Ndagusavye ntutume mabuja nkotamove. Ngo ndakwereke basakaje dukora. Munyihanganire gato. Mabuja, akazi ufise muri uyu mwanya nako kumutamika boss. Nawe boss, ntiwibanire. Niwumva bikujemo umutamike mabuja. Ndazi neza ko muza guheza uyu mugigo. Hariya nanje bitunganye mugira akayabako. Nibwo bwa mbere numvise ipfuye ku mugabo wanje kuko nabona ivyo Kantora mukorera bimunezereye gusumba uko yahora anezerwa turi kumwe. Ariko vyongeye Kantora yadukoreye akantu ku buryo twimva nkaho dusubiye mu kwezi kwa buki. Gusa sinigeze mbona ko ivyo Kantora yakoze ari je nari nkwiye guhora mbikorera umugabo wanje kugira urukundo rwacu ruhorane itoto. Ego kweli. Bindi ko ndabona nibiki. Muko. Ni usigo mesi boka zanje. Sheli. Madame. Madame.
sobanurira bino bintu niba byakunaniye urambwira nze ndavyikorera. Kanora, uri umusazi. Uri kumesa imboga z'umugabo wanje. Ninde gwabwe uburenganzira wewe? Je namenye zicafu zose abarizo nzana ndamesura. Umviriza. Ntuzusubire na rimwe gukora iryo kosa. Zitore zose uzegeranye uzishire ku ruhande ndazimisira. Agwa mukobwa ntubona kutanguye kurengera wewe. Ariko nuje ku kazi gishavuye mugabo mwiza. Sheri, ucunga umukozi wawe. Uzura mubwira ko hari umurongo adakwiye kurenga. Sheri sorry. Ega jyaga kuvuga gacaka payzane nta bintu karamenya. Ahubwo twagize imana yuko twasanze katari ko karamesura televiziyo. Kima gusa bino bintu ntibize bisubire. Shaka ntori nukuri urakoze urankejeje. Umugabo wanje se naye kumukira iyo aza kumenya ko ajana guha itegeko ryo kumesa imboka ziwe avyanka kubi. Gusa rero mviriza ndagusavye uzoza urazimesa atari hari. Kandi kirazira kuzanikira ngaha zitore zose uzijane kuzanikira muri dushe. Karibu shehe. Usasa igitanda canje nkande. Sohoka mvire mu cumba.
none she ko nari ndahari gusesa igitanda cacu haco bitwaye ariko vire mubona yakwiba ndi ngaha kandi nta bintu vy'agaciro tubikabona niyo yokwiba utuntu tubayabaye kira noneho kantare wanje ngese kwiba ntayafise wewe ubona ko ataco yokwiba ariko uburenganzira burenze utanga burashobora gutuma wicuza ubuzima bwawe bwose ivy'agaciro wibaza ko atawe bishikira ariko umunyagahinga arashobora kugutwara ikintu utakeka bikazotuma wibagira nuko wigeze gutunga ivy'agaciro. Sweetheart, uw'agaciro mfise ni wewe. Mbaye ngufise ivyo wontwara vyose naco bimbwiye. Ariko nanje ivyo nkunda nturi kurabinshira ku murongo. She, namengo ukunda jewe. Chérie, ndagukunda ariko nta ariko ngaho. She nukuri je birambabaza ingene mbona witaye ibindi bintu gusumba jewe. Mon amour, ni wewe nkunda, ni wewe nitayeho, vyose ni kuneza yawe. Ariko ndashaka yuko uba inarugo abushitse mu rugo rwacu. Ariko sheri, anuva kuri telefone tukajyana. Yoje, inge gato ndabibintu barungitse muri groupe mbona umenga biri interesse. Sivyo she? Inge gato. Ugiheje. Nafata akayaga gatoyi ndagarutse. Sawa mugabo mwiza, genda ufata akayaga nanje ndahari.